hari amakete abiri yibonekeza ku mbuga ngurukanabumenyi. Rimwe ryanditswe n'uwahora atwara inama nkuru ya Bungere, uwo nawe akaba ari pasiteri wa mbere w'Ikiremba Nirikana. Irindi ryandikwa n'utwara inama ya Bungere kino gihe. Ariko ayo makete abiri bikaba biboneka yuko ateye amakenga. Abantu bamwe bakaba bageze aho biyumvira bati ibi bintu biri mu kuri. Ngiri kete Kiremba yandikiye umunyamabanga wa CPB agomba gusubirizwa mu mabanga. Imvo remise et reprise, no kuvuga ngo ibisikanye. Monsieur le secrétaire général Sorta, suite à la correspondance numéro 530 bar 4667 bar CAB bar 2025 relative à la prise d'acte de résolution de l'Assemblée générale de la CPB tenue le 23 septembre 2025. J'ai l'honneur de vous informer que la cérémonie de remise et reprise est programmée pour le 7 octobre 2025 à partir de 9h. À cet effet, je vous invite à prendre toutes les dispositions nécessaires pour préparer cette remise en vous référant au format de remise et de reprise annexé à la présente. Veuillez recevoir, monsieur le secrétaire général Sorta, l'expression de mes salutations distinguées. Mu majambo make ntiriwe ndasigura ijambo kurindi, Kiremba canke Perezida wa Assemblée Générale yahoraho amenyesha yuko hariho remise et reprise canke ibisikanya ritegekanijwe kuwa gatatu itariki 7 z'ukwezi kw'icumi mu ntumbero yuko inzego zatowe zitangura gukora. Uwusinye ninde? Ni le président de l'Assemblée Générale Sorta, Revera Premier Pasteur Nirikana Eliakim, uwo ni uw'Ikiremba. Arashirako ati wahoze arongoye inama nkuru y'amashengero. Vyamenyeshejwe utwara Assemblée Générale kino gihe, bimenyeshwa utwara komite executif ya CPB, bimenyeshwa ujejwe komite de surveillance, bimenyeshwa uwatowe kugira ngo abe umunyamabanga wa CPB, bimenyeshwa n'icegera ciwe. Aha n'ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu n'iterambere ry'amakomine bwaramenyeshejwe. Ikintu gitangaje ngaha umwungere arongoye inama nkuru nawe ariwe Karenzo Charles, ubu akaba ari umwungere w'ishengero rya Pentecote y'Inyanzarake, nawe acatuma ko inama yihuta yoba itariki 6. Aca yandika urwandiko nawe. Voilà, imvo umutumiro w'inama idasanzwe. Muri iryo kete baravuga bati: nyakubahwa mwungere w'ishengero, turabaramukije, amahoro y'Imana gwire kandi aganze muri mwebwe no mu busho umwami Yesu Kristo yabaragije. Imvo itumye tubandikira ni ukubaha umutumiro w'inama nkuru y'abungere bagize inama nkuru yacu ya CPB izobera mu kigo c'amanama ca CPB kiri mu Kinindo ku munsi wa mbere igenekerezo rya 6 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2025 igihe c'isaha 4 zo mu gitondo. Urutonde rw'ibizokwigwa muri iyo nama ni ibi bikurikira: icambere, gushikirizwa prise d'acte numero 530 bare
4667 bare seya B bare 2025 nibirimwo. Ubwa kabiri, gutegura ingene inzego nshasha zizobisikanya n'abazohagararira ico gikorwa. Ubwa gatatu, kwigira hamwe abo twozeza kurongora buko, ngira ngo ni bukos canke bikos. Nyakubahwa mwungere, kubera ibizokwihwezwa muri iyo nama bihambaye cyane, turabasavye dushimitse ko mwozanana n'umwungere wa kabiri kandi mukigora mugashika ku gihe. Muganutse bene data bose, murakoze. Umwungere arongoye inama nkuru Karenzo Charles, icungirizi ciwe umwungere Banigwa Jacques, bimenyeshejwe Pasteur Secrétaire General Soruta. Aha rero bantu b'Imana, nta bintu vyinshi twovuga, ariko umengo harimwo utuntu tutameze neza. Kubona umwe atuma kw'inama itariki indwi z'ukwezi kw'icumi, uwundi nawe agaca atuma ko inama yihuta ahubwo itariki 6 z'ukwezi kw'icumi. Hariho inzego zatowe zitaratangura gukora, nukuvuga ngo hataraba ibisikanya, umengo harimo utuntu tutameze neza. Ariko mbega aha aba bantu ibo bagomba basubire bategana imitego? Nta bintu vyinshi twobivuga ko, haracari kare, reka turindire. Ejo hasohoye, reka turabe ingene bigenda. Ariko twizere yuko aba bantu batoba bagomba basubire bategana imitego ngo basubire bababaze abakristo abo, ngo basubire bababaze ubusho bwabo. Kandi abakristo bari bamaze kwizera yuko ingorane zahora muri Pantekoti zarangiye. Abasenga mubandanye musenga, ntimuve ku mavi, ntimute agatarotaro w'intaro zasheshe. Nuko tubasabe ntimuve ku murongo mudatoye. Ishure ry'abarundi bose barabwiye yuko iri mu mahiganwa mpuzamakungu, rero amajwi yanyu turayakeneye. Mu gutora ntibigoye, winjira muri iyi linki twabahaye muri commentaire, canke naho ukaraba ingene batora mu rugendo rw'1603. Twarabishizeko turerekana ingene umuntu ashobora gutora. Ijwi ryanyu rirakomeye cyane. Turabasavye mu vyitwararike isango rya nyuma nuno musi tariki 5.